Yesu aravuga ati jewe ndacafise igikorwa ndiko ndakora ngaha, ati kandi ngaha sinshobora kuhapfira kuko nteza kuja i Yerusalemu, kuko nico kibanza abavugishwa benshi bapfiriyemo kandi n'ubu bakomeje gupfiramo. Murumva ku gahinda, murumva ku gahinda. Yesu aravuga ijambo ribabaje nanje ryababaje umutima wanje, aravuga ati i Yerusalemu narifuje kuhagirira neza, narifuje kwegeranya abana b'i Yerusalemu nko kurya inkoko yegeranya imiswi yayo ikayibundikira. Muze murabe n'igikona kije gutwara imiswi, inkoko ubona isanza mubi yayo ukabona yegeranya ubuswi ikabuhisha. Na Yesu yavuga ati nanje nifuza kubaproteja, nifuza kubagirira neza. Bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe cyane gusubira kuronka akanya keza nkaka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mwami Yesu, urukundo rwawe n'ineza yawe birandenga. Ubuntu utugirira buri munsi, Mwami Imana ntibuserangurika, niko n'umuririmbyi yabivuze. Urukundo rw'Imana ntiruserangurika ngo rusumba ukwezi rugasumba n'izuba ngo n'ikuzimu rugerayo. Urukundo rwawe ntaho rutagera kandi nta naho rutokura umuntu. Arico gituma nsenga ngo bari mu mwiza w'incuraburindi, Mana ndabasengera ngo bemere bamurikirwe n'umuco wawe, kuko we Mwami Imana utegeye ibiganza bose kugira ngo bagirire neza. Uri umuvyeyi mwiza, uri umukunzi mwiza, uri umutabazi mwiza, utabura guseruka ku bawe bari mu vyago no mu makuba, kandi wishiriza imvura yawe n'abeza ukayakiza n'izuba ryawe bose Mana. Nubu ndasenze ngo umuco wawe urasemwa, urasira bari mu mwiza, kuko umwasa twaje igitugu benshi. Abantu benshi bararira, abantu benshi bararusha, abantu benshi babuze iyo bata umutwe, kandi uhari kandi uteze ibiganza bategereje bose ngo bagirire neza. Mwami wanje, mukunzi wanje, ndagushimira, uri mwizigirwa. Izina ryawe niryubahwe na bose, izina ryawe ryera, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza, ijambo rivuga ngo Yesu ariko araguhamagara kugira ngo akugirire neza. Reka kumutera umugongo, garuka, kuko Yesu ntawe n'uwundi mugambi na mutoyi wundi afise umugambi wo kubagirira neza mwese. We wumva urushe, we wumva uremerewe, wumva utabona inzira yo gucamo, nagira ndakubwire birahari kwa Yesu, byose birahari, byose n'ukuri birahari. Ariko bigusaba kumugarukira, bigusaba kumuhindukirira, kuko arababaye, ababajwe nuko uyu munsi uri kurasaragoringa, kandi kwa data ari umugabane wawe. Haleluya. Umve, kwa data twese dufise y'umugabane. Sinzi ngene umuntu yobivuga, ariko kimwe nagira ndababwire abantu b'Imana ngo imbere y'Imana twese tuhafise umugabane. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Luka igice ni 13, turahera ku murongo wa 31 dushikane ku murongo wa 35. Uwo mwanya haza abafarisayo bamwe baramubarira bati, numve hano ugende, kuko Herode agomba kukwica. Arababarira ati, genda mubwire iyo mbwebwe muti, umva, ndasenda abadayimoni nkiza abantu uyu munsi n'ejo, ku munsi ugira gatatu nzotunganywa rwose. Ariko nkwiye kugenda uyu munsi n'ejo na hirya y'ejo, kuko bidashoboka ko uwuvugishwa n'Imana yicwa atari Yerusalemu. Ewe Yerusalemu, ewe Yerusalemu, wica abavugishwa n'Imana, ugatera amabuye abagutumweko.
ni kangahe nagombye gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo iyibundikira mu vyubi vyayo, ntimwakunda. Raba inzu yanyu murayitanywe izocika umusaka. Kandi ndababwira, ntimukimbona kugeza aho muzovugira muti hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho. Amen. Iri jambo narisomye ngira agahinda mu mutima, numva ndababaye, numva n'ukuri ntakubesha, numva n'amarira. Uyu munsi abantu benshi mu vyumva bariko barababara, bariko barababazwa, bariko baratotezwa, kandi inyinshi ihari. Abantu bararushe, abantu barashonje, abantu barankana, abantu baricana, abantu buzuye ibibi. Kandi dufise umwami dukunda, dufise umwami yarangije vyose, imigambi ya Satani yose yarayigize ubusa. Ariko uyu munsi abantu bakaba baruhiye mu vyaha bitandukanye, kandi umwami avuga ngo nukuri ndabategeye ibiganza mwese murushe, mwese muremerewe, nimuze kuri jewe ndabagiriye neza. Iyi nkuru dusomye ngo haje ngo bafarisayo barabwira Yesu atumviriza, va ngaha kuko umwami Herode yadesize kukwica. Yesu aravuga ati jewe ndacafise igikorwa ndiko ndakora ngaha, ati kandi ngaha sinshobora kuhapfira kuko nteza kuja Yerusalemu, kuko nico kibanza abavugishwa benshi bapfiriyemo, kandi n'ubu bakomeje gupfiramo. Murumva ku gahinda. Yesu aravuga ijambo ribabaje, nanje ryababaje umutima wanje. Aravuga ati Yerusalemu narifuje kuhagirira neza, narifuje kwegeranya abana b'i Yerusalemu ngo kurya inkoko yegeranya imiswi yayo ikayibundikira. Muze murabe n'igikona kije gutwara imiswi. Inkoko ubona isanza mubi yayo, ukabona yegeranya ubuswi ikabuhisha. Na Yesu yavuga ati nanje nifuza kubaproteja, nifuza kubagirira neza, ariko barananiye. Ariko avuga ikindi kintu giteye ubwoba. Aravuga ati naho mwanse ko ndabagirira neza, ibyago birabaziye. Ibyago ni byinshi, muzosanzara inzu, muzoyitanwa, muzokorerwa ikibi. Kubera iki? Kubera imbabazi z'Imana mwanse kuzakira. Mugenda uko mushaka, mukora ibyo mugomba. Uyu munsi abantu b'Imana hari abantu baruhiye mu byaha. Ariko urazi kwifuza kugirira neza umwana wavyaye. Ufise byose womuha, ariko akakunanira. Akemera kuja mwiyarara, akemera kuja kuba mayiboba, akemera kuja ahantu, kandi ufise wifuza kumuha ico yo kwifuza cose. Gerageza wiyumvire uri umuvyeyi, kumva umwana wawe ariko arasabiriza, kumva umwana wawe ari ahantu habi, ariko ufise byose byo kumuha, ndetse bikabenefisya n'abatobenefisya. No kwa Yesu nuko. Yesu arafise byose, arafise ibyawe, arafise ibyanje, arabifise, kandi yifuza kubiguha, yifuza kukugirira neza, yifuza kugutabara muri izo ngorane zose urimo. Ariko wahisemo kumutera umugongo, wahisemo kwikorera ibyo ushaka. Yesu ariko ararira, kuko yaririye Yerusalemu, niko ariko arakuririra nawe. Wanka kumva ijambo ry'Imana,
wanka kwegera intebe yiwe mbwirirwa imbabazi. Yesu aravuga ati jewe ndi ku muryango w'umuntu wari we wese ndiko ndadodora, umuntu wese yemera kugura umutima wakanyakira kama ikibanza ninjiriwe tubane kandi ndamugirire neza. Yesu ntiyozi wawe ngo agusige gutyo. Yesu ntiyozi wawe ngo agusigarane oya. Siko ameze. Kandi ciza umuntu yo kwifuza kukugirira neza ariko bikamunanira ko we nta na kimwe kimunanira. Oya, nta na kimwe kihari. Nta na kimwe kihari. Byose arabishoboye. Kuko ari hejuru ya byose. Aravuga ati we Yerusalemu urambabaje. Wica bavugishwa n'Imana. Nanjye ndavuga ngo ewe mwene data urambabaje. Wewe urushe, wewe uremerewe, wewe urira, urarurira. Kandi Yesu yavuze ngo zana iyo mitwaro yawe jewe ndayikwikorera, ingata yanjye irahahutse ariko iyawe iraremereye, we ntabyo ushobora. Ariko uyu munsi ukemera kuvadruya. Kandi imbabazi z'umwami zihari. Wino kwa Yesu mbega urindiriye iki? Ubucana yandi Yesu uzoyivamwo, nutabibwira Yesu nawe azokwihakana. Ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu mbega urindiriye iki? Ubucana yandi Yesu uzoyivamwo, nutabibwira Yesu nawe azokwihakana. Ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu agutegeye ibiganza. Ngwino akugirire neza, ngwino aguhindure kandi aguhindurire. Ngwino kuri waragukeneye ariko araguhamagara, arifuza kugukura muri iyo situation urimo. Wewe ntabyo ushobora ariko washoboye byose. Nukuri pe, ibi ndabivuga neruye. Yesu ashoboye byose, nta kintu na kimwe kimunanira. Nta situation wobamwo yo munanira kugukuramo, kuko iwe nta kure habaho. Iwe nta kidashoboka, imbere yiwe byose birashoboka, ariko bigusaba umwegera. Ngwino wegera intebe yiwe, wegera intebe yiwe y'ubwiza, aragutegereje. Aragutegereje. Kubera iki wumva woguma muri ubwo buzima? Kubera iki wumva woguma ahantu uri? Bantu b'Imana, Yesu arahari. Yesu arakora. Yesu aratabara. Yesu ahindura amateka. Yesu ahindura amazina y'abantu. Hari izina wiswe mugabo wemeye, iryo zina arariguhindurira. Witwa umusambanyi kandi byarakunaniye kubuvamo, ariko genda umubari uti ndaje mwami. Ubusambanyi bwarananiye bunkize. Uri umunywa umogi, genda umubwira uti je byaranse, mu nkombe zanjye byarananiye, umubiri wanje gumururekrama. Wone umwasa agomba gutereza iyo nyota, utirwe ndagusabye nkizi inyota. Uri gisuma, uri gwa ubutunzi bw'abandi. Umubwira uti ikinogo cyaranse kuzura ngo mashaka kwegera gibiri, mari inyota, mari inzara. Nta wahuye na Yesu ngo agumuko yarari. Never. Ntushaka guhura na Yesu ngo ugumuko warura. Wa Musamariyakazi barahuye. Nukuri inyota akishira, kuganira nawe gusa. Baraganiriye. Inyota yaraheze. Nukuri garuka kuri warakugirira neza. Akaboregwe karakwisha. Man. Tabara abantu bawe mwe muyera. Sinzi ngene ubigenza ariko ushoboye byose, ariko ndakwinginga kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Ureko umuco wawe urasira abantu, ureko umuco wawe urasira abantu. Yo bave mu mwiza, kuko umwiza ubaye mwishi. Ubaye mwishi pe. Ariko mwami ndasabye imbabazi, unyumva uri mu ijuru ryawe ryera, ugira icyo ukoze n'icyo uhinduye.
nta wundi mutabazi dufise, nta wundi buhungiro ni wewe, nta wundi ntahandi twaboneye amahoro, ntahandi twaboneye agakiza, ntahandi twaboneye ibyiza, ni muri wewe. Rero mukunzi wanjye ndakwingiza n'ukuri tera intambwe imwe gusa. Yesu yaravuze ngo 99 ni jewe ndazitera, ariko gusa akeneye intambwe imwe yo kumwemera, umubwira uti karibu mu mutima wanje, ndakwakiriye. Bisigaye muragendana, murajana, ariko ntiyo kwemera kuza utamuhaye ikaze, kuko n'umuntu ari liberal ntazi guforusa. Oya yaduhaye ubwenge bwo guhitamo. Tufise guhitamo, uhitsemwe bibi urumva nta kunde, ariko hitamwo neza nshuti yanje. Numva ntushaka nkageza ngaha ko message mwayumvise. Yesu arashaka kugirira neza abantu bose. Yerusalemu yaranse kumwakira, kandi babonye amakara avuga ati umuhanuzi wawo ntabaho, kandi amagogwa yo muri yategereje kandi muzoyabona, kandi barayabonye, barishwe, barangajwe. Igihugu kiraherengetera kiraba kuri carte y'isi, ariko igitondo kimwe barahindukira baravuga ati no, hari icyo Imana yavuze ko izotugarukana, idufitiye imbabazi nyinshi. Baragaruka uyu munsi igihugu kirahari. Imana ntibesha, Imana n'umwizigirwa. Yigaruke ko rero igutegeye ibiganza. Imana yo mu ijuru ibampezagirira. Imana data rugira byose uri mu ijuru, umubabaro wagize kubw'ubwoko bwawe ndawumva cyane kandi ndawutahura. Ajewe nk'umwana w'umuntu hari ibyo ndabisha amaso, nanje nkumva umubabaro uranyishe, nkumva agahinda kuzuye umutima wanje, ariko nkabura uko ndabigenza. Mana nicyo gituma sengera abantu bose bari mu mwiza, umucyo wawe ubarasire, ukubaho kwawe Mwami Imana kugaragare ku buzima bwabo, bibone ega Satani ahuma amaso abantu ntibabone, ndetse bakanakekeranya ibyawe, ariko uriho, wahozeho kandi uzohoraho. Wahora ugira neza, n'uyu munsi nturarabirwa kugirira neza abana bawe. Mana ugirire neza abakwambaza n'abagutabara, n'abadatahura ubasanga. N'ukuri wagiriye imbabazi ujya mu Samariya umusanga kwiriwe uramutabara. Mwami wasanze wa muntu yari amaze imyaka 38 ku kidengera, abiwe baramuhebye nta byizigira afise, waramusanze uramukiza. Usanga wa muntu yari mu masenga yikebagura ngo nta n'umugozi wo kuboha barakironka, yaratawe niyo nzira yarasibye, ariko kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe Mwami Imana uramusanga uramubohora. N'ubu n'abandi wo basanga aho bazigiririrwa, aho umwasi yababoheye, aho umwasi ariko arabananiriza, wo habasanga ukabohora bakagirirwa neza. Ndakwizeye uri umwizigirwa, ndakwizeye uri umutabazi mwiza, ndakwizeye uri inshuti nziza idahemuka kandi idahemukira abayambaza n'abahitabaza. Umva gusenga kwanje, umva kwinginga kwanje, utabara abantu bawe Mwami. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu. Senzerize kubyumvise. Amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.